ati ariko ivyo bihugu vya Afrika nyene uravye amashamba bifise, ati ubundi ayo mashamba yose agizwe n'imiti baza kurondera no mu mahanga, ati ikibazo rero ati ubuvuzi bwabo buri hasi, ati ni kuvuga rero kino kiri mu cumve vraiment, ati ubutegetsi bwabo bw'ibihugu vya Afrika harangwa n'ibituriye gusa zaruswa, ati ndero nta kigenda muri make. Ariko aravuga ku bintu bijanye na education yuko ata education de qualité ihari. Kino kintu mu bihugu vya Afrika niyo honyine usanga abantu bariko bariga ibintu bidajanye n'igihe. Ubushize hari umuntu twavugishije kuri Agaciro Media aba mu gihugu ca Canada, aratwereka education yahariya mu mashuri kuno mabipanga, ati uburere bwose intara zose za Canada ufashe nka Quebec, ivyo biga i Quebec sivyo biga i Montreal, sivyo biga Ottawa, sivyo biga Vancouver, yewe sivyo biga n'ahandi. Donc ati hamwe hose harafite iterambere bahakeneye ridakenewe ahandi. Ati rero ati nimba ari nk'akarere karimwo ubutare, aho hantu hacashigwaho ibisata bijanye no kwigisha ubutare kubuhingura kuva hasi gushika ku musozo, hagacaba abandi baca bigisha industrialisation, bazaca nabo bahingura ubwo butare. Hakaba haba ahandi yo ari nkano hari isi ndimwa, ati nabo baca bigisha uburimyi buteye imbere gusumba, bagaca bongera bagashiraho n'ikindi gisata ca industrialisation ku buryo ivyo barimye bazobihinguramwo ibinyobwa, ibiribwa gutyo gutyo. Ati rero abo baba ariko biga ibintu bijanye n'igihe. Rero nivyo Xi Jinping ari karagaruka ko ati biga n'ivyigwa bidahuye n'ivyo bakeneye. Okay, yes. Reka ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Nitwa Omudishanyuma, reka ndabaha ikaze cyane kuri Agaciro Media. Nico kinyamakuru conyene kibasangiza ama opportunité y'ibintu bitandukanye biri mu gihugu cy'u Burundi, kandi niryo shure no babwira ko benshi baza gukarihiza ku bumenyi mu bijanye n'iterambere, kandi ni naco kibanza conyene turahura ko ivyiyumviro ndemabutunzi. Uno munsi tugire tuyage ku makuru no ku nkuru. Uno munsi reka ndabashikirize ijambo ryaraye rishikirijwe na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping avuga ku banyafrika igituma badatera imbere. Igihugu c'Ubushinwa twokwibukanya ko uno munsi ari kimwe mu bihugu rutura bifise inguvu cyane mu by'ubutunzi, aho ubiravye neza usanga ari igihugu kigira kabiri inyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakaba bo mbere banateye imbere cyane mu bijanye na technology n'ibindi byose bishoboka, amahinguriro, ubwubatsi binabiriya byose bagize kure ugiranje n'ibindi bihugu. Rero iki gihugu c'Ubushinwa uravye muri kahise kaco carabayeho nk'ibindi bihugu byose harimo n'ibi vya Afrika, carakolonijwe, carabayeho mu buja butandukanye, carabaye mu bukene butandukanye. Abashinwa nabo barabaye mu vyipfuzo by'ivyo bashaka ariko batashobora gushikako. Ariko burya uko bavuga ati mu bantu bose hari abantu bose, nta kare na kamwe kaburi intwari. Hari abatama rero usanga barayitanze batitangira itama bagaheba n'ubuzima bwabo kugira ngo abazobakomokako basobeho mu gihe ciza, mu gihe c'amahoro, mu gihe c'iterambere. Na cyane cyane ko hari n'abavuga yuko ugi bihe biba bikomeye ari byo birema abagabo b'intwari. Izo ntwari nazo zigaca zirema ubuzima bworoshe ko muri no munsi abashinwa barikora mu buzima bworoshe, mugabo abasekuru baba base wabo ziko babayeho. Ego President Xi Jinping rero w'Ubushinwa yaravuze kino kintu gikomeye cyane, ati ndatangazwa n'ukuntu Afrika ari umugabane ukize cyane utunze cyane cyane mu buryo karemano. Urimye birera neza, imvura igwa ku rugero rwiza, amasi yabo yuzuye ubutunzi karemano bugizwe n'amabuye atandukanye y'agaciro, mbere n'indi migabane yose ugasanga iri kibaho kubera ubwo butunzi bwa Afrika. Ariko abanyafrika ubwabo bakaba bakenye. Rero Xi Jinping yabanje aravuga ati
ikintu conye umunyafrika yarazwe n'abakoroni b'abarabu be n'abanyaburengero ukuvuga abanyaburengero anini abariko aravuga abanyaburayi nibo bakolonije Afrika be n'ibihugu by'abarabu ati rero abanyafrika ikintu conyene bano banyafrika barazwe n'abakoroni b'abarabu be n'abakoroni b'abanyaburengero ico kintu bakagikora neza no kubahiriza idini conyene atariko kubahiriza idini yego ni vyiza atariko reka turabe muri Afrika ati gisata c'indero nakaga ubutegetsi bw'ibihugu bya Afrika nibiturire gusa ibisata by'amagara y'abantu byose ubuhinga bwabo buracari hasi ati naco gituma iyo abantu usanga bagwaye muri Afrika bihutira kuja mu bindi bihugu nk'ubuhindi ubushinwa cyangwa bakabajana ari muri ivyo bihugu nyene by'uburengero ati ariko ivyo bihugu vya Afrika nyene uravye amashamba bifise ati ubundi ya mashamba yose agizwe n'imiti baza kurondera no mahanga ati kibazo rero ati ubuvuzi bwabo buri hasi ati no kuvuga rero kino kiri mucumve vraiment ati ubutegetsi bwabo bw'ibihugu vya Afrika harangwa n'ibituriye gusa zaruswa ati ndero nta kigenda muri make ariko aravuga ku bintu bijanye na education yuko ata education de qualité ihari kino kintu mu bihugu vya Afrika niyo honyine usanga abantu bariko bariga ibintu bidajanye n'igihe ubushize hari umuntu twavugishije kuri Agaciro Media aba mu gihugu ca Canada aratwereka education yahariya mu mashuri kuno mabipanga ati uburere bwose intara zose za Canada ufashe nka Quebec ivyo biga i Quebec sivyo biga i Montreal sivyo biga Ottawa sivyo biga Vancouver yewe sivyo biga n'ahandi donc ati hamwe hose harafite iterambere bahakeneye ridakenewe ahandi ati rero ati nimba ari nk'akarere karimwo ubutare aho hantu hacashigwaho ibisata bijanye no kwigisha ubutare kubuhingura kuva hasi gushika ku musozo hagacaba abandi baca bigisha industrialisation bazoca nabo bahingura ubwo butare hakaba haba ahandi yo ari nkano hari isi ndimwa ati nabo baca bigisha uburimyi buteye imbere gusumba bagaca bongera bagashiraho n'ikindi gisata ca industrialisation ku buryo ivyo barimye bazobihinguramwo ibinyobwa ibiribwa gutyo ati rero abo baba ariko biga ibintu bijanye n'igihe rero nivyo Xi Jinping yarekaragaruka ko ati biga n'ivyigwa bidahuye n'ivyo bakeneye okay ati bano banyafrika umve kandi ukuntu yabandanije avuga Xi Jinping ati bano banyafrika ati baragarariza ibintu byose biri mu bihugu byabo kiretse idini gusa mbere ngo bo bizera ko bafise impano nyinshi mu vy'idini kino kintu sinzi ko mu cumba ati impano ati n'ababigisha ndavuga mu masengero canke mu madini ati iyo bariko barabasigurira ikintu citwa impano talents canke ingabire umuntu afise bazibasigurira bafatiye kuri ivyo by'amashengero nyene ati nta muntu azagusigurira ngo urafise ingabire yugira ama innovation yo muri binabiriya nta muntu azakubwira ko ufise ingabire y'uburimyi y'ubundi buvumbuza ama découverte atandukanye no ati bakubwira ko ufise ingabire kuririmba mu rusengero bakubwira ko ufise ingabire yo kwigisha abantu mu rusengero ati bakubwira ibintu bene ivyo ati ivyo bintu biratangaje bose ati rero ivyo vyiyumviro nivyo vya mbere abanyafrika bubaha ati nukuvuga ngo barakunda idini cyane ngo bakavuga ko n'abanyaburayi ataribo bafatira ko mu cange abanyazi ataribo bafatira ko haba mu bukristu no mu Islamu hatoya ati sibo dufatira ko na gato umva reka navuganya abanyafrika ati abanyafrika bo bavuga ko ukwizera ibi bigishije mu mayobokamana ati ntibabikomora kuri bariya babibigishije ati kandi ati abanyafrika bo bazi ko ari nabeza cyane mu bukristo n'ubuyisilamu kurusha babandi babibazaniye ati kandi baranavyizera no kubasumbya ari nabo babibazaniye dusubira inyuma gato
hari umushinwa yigize kugirana ikiyago n'umudokiteri wo muri Ghana, aramubaza ati ndashaka umbwire we witwa nde. Yaramubwiye nitwa Emmanuel, irindi sindagibuka kuko yari mubwiye. Hama amubaza ati witwa Emmanuel, ati mbega none iwanyu muri Afrika, ati nta kuntu urabona ati iwanyu ntimugira technology iteye imbere, ati ntimugira amahinguriro ateye imbere, ati ntimugira indandazwa ziteye imbere uko byinshi murinda kuja ko vyimporta mu bikura hari iwacu n'ahandi. Ati none ati yego kumbure no vyumva technology iwanyu idateye imbere, ati kitariko kumbure mukagwana no kuntu mu biteza imbere, ati ndumva kuba amahinguriro mutayafise ariko mukagwana no kuntu mu yahingura mu yarema. Ati nini bisanzwe kandi kumva ko ibi nibi mutarabigira, ati nibisanzwe, ati kubera ko bisaba uburyo bigasaba n'umwanya. Ati none nakantu gatsanzwe nako izina ntacyo murinda kugimporta, kandi mukagimporta muri vya bihugu byabakolonije. None ajya amazina yanyu ntabwo yoba ari meza. Ati twebwe iwacu nta muntu agira irindi zina ritari gishinwa, ritari mu gishinwa ntiribaho. Ati mwebwe muca murinda kugira amazina y'Iburayi, yego urashobora gushira ko akubukristu caka zina kabasokuru, tariki ikintangaza nuko muca murinda nanone kurondera izina rikomoka Iburayi akaba ari ryo murinda kuyitwa. Ati none kubera iki? Nukuri mu busobanuro uyu mudokiteri yarabuze icyo asigura. Hama namubaza ati okay, iwanyu mbega murasenga? Ati yego cyane turasenga. Ati none mbega iwanyu hari umuprofete yoba yanditswe yajya muri Bibiliya cyangwa muri biya bitabo by'iyobokamana mwizera arimo wiwanyu? Hatoya. Ati mbega idini ryanyu ryo gitwa gute? Arayimubwira. Ati rivahe? Ati rikomoka muri Etazini. None ati mwebwe mwemereye iwanyu ntukomoka iwanyu, idini musengamo ntirikomoka iwanyu, amazina mwitwa ntakomoka iwanyu, n'abaprofete donc cange abasokuru mwizera ko bakoranye n'Imana maze mukabigira ko nabo sabi iwanyu. None iwanyu mufise iki? Okay. Twandikira muri commentaire utubwire uko vyiyumvira, uko nawe ubibona. Bega aya mashengero hari ico yonona ubuzima bw'abanyafrika? Ubushize twarabacishirije ikiganiro nga kuri Agaciro Media, cari ikiganiro ca Faustin Ndikumana, aho yeka aravuga yuko aya madini rimwe na rimwe ati ni vyiza gusenga mugabo si vyiza kubiha umwanya wose. Ati nko mu ndwi ugasanga lundi ukuja ku rusengero, mardi ukuja ku rusengero, tugasanga amagahunda yose ugira ni mpaka unyarutse uze kugenda ku rusengero. Ati none dimanche ubwo ntihagije? Ati basi bigafuma biba weekend basi, ati samedi dimanche. Ati none ubwo niho bahagije? Ntuze ya Jean-Claude Karegwa nawe ico kintu yarakivuze ko ati usenga si bibi mugabo nimba bidutwara umwanya wose tuza gusanga turiko tuja kure iterambere, kandi ubundi iyo kamana najyo ntabwo ryanka iterambere. Tariko ni gute byo bana rero ntihagire ikinyoho kindi? Ese birashoboka? Hari uwavuze ngo dusenge dukora, ariko kandi tunakore dusenga ntihagire ikinyoho kindi, byose birashobora kubana. Twandikira muri commentaire ko muvyumva, dufatiye kuri rino jambo umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping yariko aravuga. Mbega abanyafrika hari ico dukwiye gukosora kubijanye nuko twemera, kubijanye nuko twizera? Mbega hari ico bitwononera? Ariko kunguraho nizera ko bitwungura. Ndabashimiye cyane, musangize kino kiganiro abandi, bari kumwe na Omdi Shanjuma. Bye bye.